Ndabaye ikaze mu kiganiro cy'amasengesho kidasanzwe mushizwe na Habimana Jibril. Uno munsi twaba dufite umutumire, reka ndamubahe abidondore. Muragize neza, nitwa Daga Jules Cesar, ndi mwene so mu mwami kubizera Yesu Kristo, no kutamwizera ariko ndi mwene so kubumva ikirundi dusangiye igihugu, dufise impetsi imwe nibwo Burundi. Amen amen. Reka ndamusabe kandi adufashe dusenge muri umwanya tugiye kwinjiramo. Ego reka twishire mu biganza by'Imana muri uno mwanya tugiye kumara dusenga twumva n'ijambo ry'Imana, uhora hadushoboza. Dusenge. Mana turagushimiye kubwo uyu munsi, turagushimiye kubwa kano kanya uduhaye ngo tube imbere yawe. Mwami, mu ijambo ryawe harimo gukira, harimo kubohoka, harimo guhezagirwa, harimo guhindurwa. None turagusabye data imitima yacu yigire ryavu ryiza ryaguyemo imbuto igakura ikagira ibyo yamye. Yesu Kristo udushoboze, mpwemu yera ubwiza bwawe bubane natwe, bubane n'abariko baradukurikirana muri uno mutima turimo wo gusenga, wigaragaze kugira ngo ubwami bwawe bumenyekane kandi izina ryawe ryubahwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen amen amen. Rero ndizera ko numwanya kubanya umwanya mwiza. Rero uno munsi maneze mutima wacu itama ivuga ngo izere uwaguhamagaye uhaguruke uneshe. Nditema no muzi ryoshe. Wori kuradukurikirana mu buzima busanzwe hari abantu usanga batizera yuko Imana yabahamagaye. Ko turavuga guhamagara, twavuga umuhamagaro wa mbere utindi imihamagaro yose nukuba warize kisoma bw'iwawe. Cyama Imana iravuga ngo ubuni bwo bugingo budashira muri Yohana 10:13. Ubuni bwo bugingo budashira yuko mumenya iyo Mana y'ukuri niwe yarugise Yesu Kristo. Rero ubuzima budashira buhagaze mu kwizera kisoma bw'izo bwacu. Rero iyo tuvuze ngo izere waguhamagaye nuko wizera umuhamagaro, nuko witaba umuhamagaro twaronse. Yesu yaravuze ngo nimuze mwese abarushana baremerewe, aravuga ngo ndi kuruga indadodora unyumva naze. Rero umuhamagaro ni umuhamagaro uri ku bantu bose. Rero nagomba mbaze no mutumira wacu, bega umuntu yonesha gute? Bashaka kudufasha muri icyo bintu. Ego muragize neza kubwo ico kibazo. Umuntu yonesha gute? Mbere yuko uhamagaye yoneshwa gute? Uhamagawe yonesha gute? Aha. Mwumve uwahamagawe yonesha gute? Mbako tutangura n'ijambo uwahamagawe. Nkuko ahejeje kubidufashamwo, utangura kubanza kumenya ko wahamagawe. Mu bariko baradukurikirana banze wizere ko wahamagawe, kandi Kristo ahamagara bose. Imana iriki hamagara bose. Yahamagaye abamaze kuvyizera, abo nabizi Yesu Kristo umwami n'ukwiza bugingo bwabo, bazi yuko bariko baja mu ijuru, bazi yuko bariko batsinda Satani, bazi yuko Imana yabakuye mu nzira y'amahonero yabanditse mu gitabo c'ubugingo. Ariko kandi n'ubutarizera nawe ariko arahamagagwa, bisaba kubanza kwizera ko wahamagawe. Hama rero niho hava kugira ngo uneshe, utere intambwe yo kunesha, kuko uwaguhamagaye ni wagushoboza kunesha. Ni waguha inguvu, ni waguha ubwenge, ni waguha kwizera gutuma unesha. Kumuri nyemere twashobora gukoresha Bibiliya. Yego cyane. Hari inkuru twisunga dusanga mu gitabo turavugishwa n'Imana Samuel igice c'17. Ni inkuru y'umuntu yitwa Dawidi. Ku bagenzi ba Bibiliya Dawidi benshi baramuzi, ariko no kutara abagenzi ba Bibiliya turaza kugerageza kuvuga mu ncamake Dawidi uwo ari we. Dawidi yari umwisirayeli, sewe yitwa Isayi, yahamagawe n'Imana. Hamara byizera nkuko twavuze ngo uhaguruke uneshe, izera Imana, hamuhaguruke neshe, wahamagawe neshe. Yahamagawe n'Imana, ariko umunsi umwe Dawidi akiri muto, ushobora kuba ukuze uri kurankurikirana, ushobora kuba ufise imyaka isumba nk'iyo jewe mfise, ariko kandi ushobora kuba uri na muto, ariko warahamagawe canke wizeye uko wahamagawe hamukavyizera. Dawidi umunsi umwe hari ikibazo yisanzemwo cyagaragaje rero ko by'ukuri yizigira ko yahamagawe. Kandi nzi neza ko mu buzima tubayemo ngaha mu isi nta muntu n'umwe adafise ikibazo. Ushobora kuba umumama, ushobora kuba umwigeme, ushobora kuba umupapa, ushobora kuba umusore, nta muntu n'umwe adafise ikibazo, kandi uba ukeneye kukinesha, ubona wagitsinze. Rero ino nkuru ya Dawidi reza kutwereka uyu muhungu yanesheje gute.
ariko yatanguye yarahamagawe bwa mbere. Ngira ngo iyo nkuru urayibuka ko ari yarahamagawe n'Imana. Iyo duhereye mu gitabo kino gitabo nye ca Samuel igice ca 16 hari ahantu Uhoraho yabariye Samuel ngo aje kurobanuza amavuta. Umurongo wa mbere. Imana ibarira Samuel, katuwasome ngo maze Uhoraho abaza Samuel ati uzogeza ryari kuririra Sawuli kandi namaze kwanka ko aba umwami w'Abisirayeli. Uzuza ihembe ryawe amavuta uheze uze ngutume kuri Isayi w'i Betelehemu kuko nironke y'umwami mu bahungu biwe. Samuel arasiguza ati nogendane erega Sawuli niyavyumva azonyica. Amina. Uhoraho aramwishura ati hitana inka y'ishasha ugenda uvuga ati nje gushikanira Uhoraho ikimazi wezohamagare Isayi aze kuri ico kimazi nanje nzokwereka uko uzogenza undobanuriza amavuta uwo nzokurangira. Umva ko umwami Imana yari yamaze kubona umuntu yahamaga yatoranije azoja mu kibanza ca Sawuli. Novuga gute wowe uri kurankurikirana bige nawe hari ikintu Imana yagutoranirije. Umaze kuba uri ku isi ntiwaje gihantanuka nturi ngaha nk'isanganya ntuhari kugira ngo uwo guteza ibibazo uhari nyabuna kugira ngo ubinyishu bwa mbere ku muryango wawe, ku bagenzi bawe, ku ishengero, ku gihugu, ku bakwegereye n'abari kure. Ariko bitanguranwa no kumenya ko hamagawe. Ngaha Uhoraho yabwiye Samuel ati hari umuntu natoranije genda umusiga amavuta. Natwe no munsi tubona turi imbere yawe Uhoraho ariko aratubarira kuri mwebwe mwahamagawe muri ko muributswa ko ari ikintu Uhoraho yababwiye. Kuri mwebwe mutaramwizera naho mwumve Uhoraho ariko avuga ngo nimwizere Yesu Kristo. Amina. Wenzira n'ukuri n'ubugingo azobakoresha iby'ubuhizi. Amina. Ariko kandi igihambaye kiruta byose azobaha ubugingo budashira. Amina. Nico kintu rero ngaha catanguye. Kumbura ko turi mu gitabo c'isezerano rya kera kimwe mu bintu byari bigoye Abisirayeli bama mu buzima bw'intambara. Rero Imana yari ikeneye gutoranya umuntu abafasha kunesha. Nubu kubizera twama mu buzima bw'intambara tutagwana n'inkomezi zigaragara ariko tugwana n'inkomezi za Satani. Paulo avyandika neza mu gitabo c'Abifilipi tukavuga ngo abo tugwana saba inyama n'amaraso ngo ni inkomezi n'ububasha bw'umwijima by'ahantu ho mwijuru. Mu majambo tuvuga mu kibano tubayemo haba ari inkomezi ziriko ziratugwanya. Dukenera kunesha. Tunesha ryari rero? Tunesha igihe twizigiye ko hari uwaduhamagaye atubwira ngo burya hari intambara. Yari intambara irese ngaha mw'isi nkuko yari irese muri kino gihe ca Dawidi aho Goliath yaramereye nabi ubwoko bw'Abisirayeli. Hari intambara rimeze nabi rero n'Uhoraho yaraduhamagaye vuga ati nyabuna ndakiniye yuko muhaguruka mukanesha uwo mugabo ariko mugafasha n'abandi kunesha. Naguciriyemwo hariho ikintu kishaka ko abantu batahura kwa dukurikira nuko igihe Imana yahamagara Dawidi hari ikintu Imana yashimikiye ku gituma mutoye. Ego ugiye gusoma mu vyakozwe muri Actes Apôtres cyangwa mu vyakozwe n'intumwa cya 13 murongo 22 niho babivuga neza babishimitse. Bavuga ngo ikuye Samuel ibahagurukiriza Dawidi kuba umwami wabo. Imushingira intahe iti mbonye Dawidi mwene Isayi umuntu ameze nk'uko umutima wanje ugomba azokora ivyo ngomba vyose. Haleluya. Imana ntikiravuga umuntu w'ikigatanye umuntu mwiza ikivuga umutima w'umuntu. Rero wari kuradukurira no munsi uteza kwemera umuhamagaro bwa mbere na mbere umuhamagaro wo kwizera Kristo mageza mu bw'ibyo wawe kuko Imana ikirarondera ku mutima wawe witunganira. Nico kintu ca mbere ukunesha kuza mu nyuma kuko Bibiri tuvuga ngo dushobozwa n'abaduha inkomezi. None azogwa inkomezi gute utamwizera? Ushaka kubandanya ya nico umva ko Dawidi yarafise umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Ariko umuntu ashobora kutwibaza ngo none gabasha nanje afise umutima umeze nk'uko ishaka. Urahufise kubera Yesu aza mu buzima bwacu kugira tume dukora kimwe Imana ishaka. Hama
ni waduha izo nguvu Ni waduha zo izo gukora kimwe rero Imana igomba. Uwo mutima ni Kristo dushoboza gutuma ubaho. Amina. Rero nshaka tuvuge kuri ino ntambara. Twavuze ngo uhaguruka unesha. Dawidi yagwanye intambara imeze gute? Ushaka kuvuga none Dawidi yagwanye intambara imeze gute? Ndaza gusoma imwe mu mirongo ihambaye iza kugufasha kubona. Ndashaka duhere muri kino gitabo nyene ca Samuel igice c'17 dusome ku murongo kuva ku murongo wa 31 dushitse ku murongo wa 32. Ndabibutsa yuko bari mu gihe c'urugamba Abafilisitiya bwari ubwami bwamabuza gutera Abisirayeli. Hama muri bo harimo umuhizi yitwa Goliyati. Uwo muhizi yari umugabo ngo akomeye cyane. Bibiliya ivuga yuko ngo yambara ikoti. Iryo koti yuravye amasantimetero ngaha Bibiliya ivuga yeshize mu buremere bwa kino gihe ryapima ibiro 57. Ko Goliyati yarakomeye cyane. Hama wumva ingene Goliyati yareha uravye ku matamwe ngaha bavuga yeshize mu metero cyo mu masantimetero usanga zari imetero 2 na santimetero 70 no kuboko n'intambwe imirenga ko y'ukuboko. Cimwibaza uwo muntu je sinzi ko urabura munini kandi kigatanya. Umva umuntu akomeye cyane yateye ubwoba mwami Sauli, yateye ubwoba abami bose ingabo zose z'Abisirayeli. Ariko musomerere mwumve kuno murongo wa 31 kuri 17 haravuga ngo bumvise amajambo Dawidi avuga bayashengerana kwa Sauli araheza aramuhamagaza. Dawidi ashitse abarira Sauli ati ntihagire uwarandura umutima jewe umusavyi wawe ndagiye kugwana n'uwo Mufilisitiya. Haleluya. Mwumva ko gushira amanga k'umuhungu witwa Dawidi cyane gose. Amina. Arikabwira nde? Arikabwira umwami yagize ubwoba, arikabwira n'abantu begereye umwami n'izindi ngabo. Bibiliya ivuga yuko bari bamaze imisi 40 batotezwa na Dawidi. Bamena Goliyati bari mu vyobo. Ariko ubwoba bwabisha. Umuhungu avuye kuragira impene azimana yiwe, ariko azimana yizigiye uwamuhamagaye, yizigiye ubushobozi bwa mpwemu yera. Kuko tubona muri 16 ku murongo wa 13 havuga ngo Samuel amaze gusuka amavuta kuri Dawidi ngo mpwemu uhoraho yamaza kuri Dawidi nk'agashururu. Umva yamari charge. Yamamuza kakamushoboza. Uyu muhungu rero Dawidi yizigiye ubwo bushobozi bw'Imana bukorera muri we. Ni waje kuremesha abantu bari ku rugamba. Nshuti yanje uri kurankurikirana kugira uremeshe abantu muri ino si, abantu batewe ubwoba n'ubukene, abantu batewe ubwoba n'imibereho, abantu mbere kugira umuntu nawe nyene abeho ubuzima bwo kwizera Imana. Urumva ega bitangurana nawe wewe kwanza niwe utangura kumva yuko nubwo bimeze uko jiwe ndaremye. Kandi kurema kwanje ntibivuye ku bintu bifadika, ntibivuye ku mafaranga, ntibivuye ku kazi, ntibivuye ku kintu, bivuye kuhoraho nizeye, bivuye ku bushobozi ndonkera muri Kristo. Uyu muntu rero amaze kurema agiye kuremesha abandi bantu bose bariko baragira ubwoba. Igihugu cyose uzi ko ushobora kuremesha mu muryango wawe bariko babayita abandi bariko bavuga none ibintu tuzobiva mu gute. Ugaseruka ukababwira mureme uhoraho dusenga si Bayali si Dagoni, ni Imana yumva, ni Imana ikora, ni Imana ikiza, ni Imana itabara. Mugabo ivyo bivuga umuntu yabanje kwizera, umuntu azuri muri we. Dawidi yarabizi, niyo mpamvu yagiye ashize amanga. Amina. Akunda umuntu afise ukwizera, hama uko kwizera kwiwe akagusangiza abantu. Amina. Ntagira ubwoba bw'ivyo abantu. Byari byoroshe ko Dawidi avuga ati sha ahantu umwami yagize ubwoba, umukuru w'ingabo yagize ubwoba, abasirikare bose bagize ubwoba, jewe nije nogenda kubaremesha. Ariko kubera Imana yizeye, yamuhaye kugira ibyizigiro, yamuhaye kumva ngo uri kumwe nanje. Hari jambo abantu benshi biraborohera ko barivuga ngo uhora ari mu ruhande rwanje ngo ninde yongwanye. Biroroshe kurivuga mugabo biragoye kurigendera. Umuntu arigendera rero ni wa muntu yizeye
Kristo hama akagira iminsi agendanye n'Imana akabona Imana yiwe avuga ati ibi byizigiro uno mugabo Dawidi ikintu je kinkorako gose nkuko babivuze amajambo nakunda kuvuga akavuga ngo uri mu ruhande rwanje akavuga nko kumengo arabizinza ko Imana bari kumwe hari igihe umuntu abivuga ariko arigirisha mugabo uno mugabo ntiyari karigirisha Mbiriza yarazi Imana yiwe mu bwihisho yarazi Imana yiwe mu ahantu hiherereye rero nagomba mbwira umuntu akadukurikirana no munsi ikintu kwiye kwama ukize ku mutima nukugwizwa uwo mwanya kubana n'Imana kuko ni wabana n'Imana Imana izoguha iyo assurance izoguha ubwo bushizi bw'amanga izoguha uko kuvuga utanyiganyiga abandi bose barabishwe n'ubwo mugabo we hari Imana yarazi abandi batazi Imana yahiherereye Imana yavuze ngo nshaka ngenu nyibikira umwami afuse umutima wiwanje umuntu Imana yari yishimiye umuntu by'ukuri yarazi Imana yiwe rero wowe uri kuradukira no munsi Imana yifuza n'ivyo Imana yaraguhamagaye mugabo kugira ngo ugire ubwo bushizi bw'amanga umugabo yarafise nuko ukwiye kuba umuntu yize kubana n'Imana azi imigende y'Imana azi kumva Imana ivuga hama bizoguha bwuno bushizi bw'amanga ushobora gufasha abandi cyane gose nagira kuri kino kintu cyo kuremesha abandi no babwira ngo si ngombwa ubanza utahura ibiriko biraja mbere kuko hari gihe muba mu kibazo cyangwa muri situation udashobora kumetriza ngo uvuge ngo bino bintu bimeze uko icyangombwa nuko wizera ushobora gutuma ivyo bihe bihinduka cyane gose kubera ko ivyo dukora sikongo sigomba tube tubitahura bisaba ko twadufise kwizera ikindi kintu tubonera kuri Dawidi tubandanije muri no nkuru nye ku 33 havuga ngo Sauli yishura Dawidi ati niwoshobora kuja kugwanya uwo Mufilistiya kuko ukiri umwana munyumvire no murongo rero ngo ariko we yamenyereye kugwana uhereye mu buto bwiwe haleluya amina Dawidi jararyohera muribaza wewe umuntu akwereka ko ivyo ugiye gukora ntavyo ushoboye baramuciye intege yaje kubaremesha ngo baramuciye shirako ko banamusuzugura umwami yaramusuzugura mweka uracari umwana ariko ujya mugabo wowe wita kugiye kugwanya we wabimenyere kuva kera umenga bavuga ko yafise nka 17 16 muri iyo myaka ko yarakira umuyabaga yari umwungere ivira inyuma y'intama ngaha nuko tutabisomye bose ino nkuru yose bazofata akajyo bakayisoma bazobibona birivuga ko yaje ngaha avuye inyuma y'intama mbere ngo yabwiye umuntu bari baragiranye ngo sigara undabiye shiriye ibyo kurya bakuru banje ku rugamba ngo ndagarutse no bino bintu byose byabaye iyumvire gusuzugurwa kandi wowe wumva ufise ibyizigiro ndashaka mbwira abantu uba wumva ingene abagenzi bawe bakuvuga wowe ndushoboye ibyo ntavyo wokora no mu muryango umuvyeyi abo muvukana akubwira ngo ivyo wewe bishobora hari ukuntu abantu bashobora kukurema ko ikintu cy'igihuzu bakakikwambika kikakwereka ko hari ibintu utoshobora ngira nkubwire yuko wizigiye uhoraho nta kidashoboka ariko ikintu ngomba kongera ko ari mirongo uvuga ngo abazi Imana yabo ngo bazokora iby'ubuhizi ivyo by'ubuhizi rero nivyo abantu bakwiye kumenya ico shaka mwe mutabara mu dukurikirana ikintu cyambere gikomeye no kumenya uwo muntu agutoshobora nico gituma twatanye tuvuga ngo mu ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 17:3 muri ubwo bugingo budashira ngo ko bakumenya igihe uzi Imana yawe ugiye Imana yawe ukora iby'ubuhizi iryo jambo rero rirakomeye igihe uzi Imana yawe ubaho mu buzima bwo kunesha kubera ko ntucika intege shirako igihe uzi Imana yawe amajambo y'abantu nkaca kubwira igihe uzi Imana yawe iterabwoba ry'ibibazo kaco igihe uzi Imana yawe uhagarara imbere y'ikibazo kakubwira ngo wewe ndi kumwe n'Imana yanje kubona uri hasi cyane gusa urahimbaza amina uzi Paulo nasiri ikintu bakoze bafunzwe bakubiswe ngakora ko bazi Imana yabo bazi na Kristo ari muri bo bahimbaje Imana bari mu amina amina je ndakunda unyamugigima yaravuze iminyororo iracika inzugi ziruguruka kubera guhimbaza ivyo bintu bikora umuntu azimana yiwe kenshi abantu bitwa n'ubwoba imbere y'ibibazo ikintu jewe nkunda kubwira abantu reka kugira ubwoba igihe mu bibazo
izere uwaguhamagaye, izere iry'Imana wizeye umunsi wayizeye, ukaba nawe utarayizeye tuza guha umwanya wo kuyizera, kuko ni Imana ikoresha abantu iby'ubuhitsi, ni Imana ikoresha abantu iby'ubuhitsi. Ugiye gusoma mu nkuru ya muri Daniel, Bibiliya tubwira abantu bitwa Shadrach, Meshach na Abednego bagira bate mu mitaniro ry'umuriro, ahubwo baranabashizeyo mugabo bari bizeye Imana yabo, bari bazi Imana yabo, bari bumviriza, ntabwo bari bafise bavuga ari gufata twopfa, ubwo cyo tuzi kimwe nitwe nituheba Imana yabo. Rero igihe uzi Imana yiwawe umviriza ukunesha ko ari ukwawe. Ariko renda unyemere mu gihe kino kintu abantu bafise ukwizera n'Imana yabo rimwe na rimwe bakwakomera nk'abasazi cyane gose. Azina wakubise nko mwari kurabivuga muga bajutama. Uribaza umuntu ahimbaza Imana yakubiswe, uribaza umuntu atigeze agwana avuga ngo ageje kugwana na Dawidi na Goliath. Ikindi kintu tubona kuri Dawidi tumwigirako, reka tusome ku murongo wa 38 gushika kwa 40. Havuga ngo maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro yiwe, amwambika inkofero y'umuringa mu mutwe n'ikoti y'ivyuma. Dawidi araheza hagatira inkota yiwe hejuru y'iyo myambaro, agerageza gutambuka ngarabe kuko atabimenyereye. Hari umurongo ahantu twasimbye, namo tuwavuge gatamucu simbira abantu uhere ku murongo 34 katwasome. Dawidi yishura Sawuli ati, jewe umusavyi wawe iyo ndagiye intama za data hakazi intambwe. Bwa mbere kwanza ikamubwira palmarès ya Goliath, ingena ameze nawe karamubwira palmarès, nawe gira mwishuri ibi bavyita kwatura cyagiye uri mu bibazo kabiri. Hewe wewe unyitamba hejuru turazi uri mu ruhande rwanje, urazi ibyo twabanye nawe. Iyo mvyutse gusenga numva ubwiza bwiwe, arabandanya akamubwira ngo hakazi intambwe canke idubu igasahura umwagazi w'intama mu mukuku, twace tugerekerana nkayikubita nkayakamukano, yampindukirira nkayisumira urusakano, nkayikubita nkayica. Dawidi urumva arazi Imana yiwe, araho bahuriye, hari insinzi afise. Goliath n'akantu gato. Murabona abane data, hari umuntu aba yizigiye ivyo yabonye bifadika. Goliath yari yizigiye ubuhizi bwiwe, igihagararo ciwe, inkota yiwe, experience mu rugamba. Ariko Dawidi yari yizigiye nawe ivyo yabanyemo n'Imana. Hajya uri kurankurikirana mwabanye n'Imana mu biki uyumvire, hirya bintu mwabanyemo n'Imana ni ivyishimikizo vyawe iyo uri mu gihe cy'urugamba. Ariko nimba utarizigira Imana naho Imana igiye kugufasha kubana nayo. Dawidi rero ngaha umwami Sawuli amaze kumwambika ibigwanisho byo ku rugamba byaramunaniye. Bibiri ivuga ngo acahitana inkoni, ahitana n'umugozi, agenda kugwanya Goliath. Ivyo bintu ntivyari bimenyerewe ku rugamba. Shaka mumve ko Imana twizera ari igihe dukoresha ibintu bitamenyerewe ubuzima, ibintu bene data batazi, ibintu umuryango utamenyereye, ibintu n'igihugu kidasanzwe kimenyereye, Imana ikakubwira ngo bikore. Uhoraho wizeye ni wa wundi ahindura umwonga w'amarira akawuhindura uw'amariba. Amina. Ni wa wundi yazana amazi mu bugaragwa ayakuye mu gitandara kibuye. Ni wa wundi yahamanu Abisirayeli bari mu bugaragwa. Ibyo bwabeho na rimwe. Hinderi bwigere bibaho. Gideyoni Imana yamubwiye ngo agenda agwanya Abamidiyani afise ingabo 300 zigiye kugwana n'abantu 135. Nukuvuga umuntu umwe yagwana n'abantu 405. Ivyari bibaho. Abisirayeli bagiye gushika mu gihugu c'isezerano, Imana yabwiye ngo mwe muzunguruke Yeriko inshuro 6 ku munsi w'indwi muvuze inzamba ngo Yeriko izocesenyuka. Mwe mwabonyeho ubushobozi bwo kuvuza inzamba gusa ibintu bigasenyuka. Nturabe ngi ibyo arareka akubwira gukora ngo ntibimenyerewe ngo mu buzima busanzwe. Wewe wizigire uwaguhamagaye uriko arakubwira ngo genda uzonesha hamwe na Kristo, uzokora iby'ubuhizi. Wewe gusovuga ngo uhora hari mu ruhande rwanje, ninye n'ubushobozi, ninye n'ububasha, ninye n'ingabo, niwe yaremye ijuru n'isi. Hari jambo Paulo avuga rindohera, arivuga mu gitabo cy'Abikolosayi, aravuga ngo Kristo niwe mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose.
ububasha bw'ingwara, ububasha bw'ubukene, ububasha bw'icaha, ububasha bw'umuzimagiza bwose bukora kwiruka inyuma, Kristo arashoboye kubushira hasi. Mwizere, wizigire uwaguhamagaye, uje ku mavi umusenge, n'intsinzi izoyironka. Amina. Ndizeye yuko mwatahuye yuko wizeye uwaguhamagaye, iki gisha gikurikira ari guhaguruka ukanesha, ukunesha n'umugabane wawe, kuko uri muri wewe aruta inkomezi uri mwisi, uri muri wewe aruta inkomezi bikugwanya, abansi bawe. Yesu ari muri wewe, nta kintu na kimwe gishobora kumunanira. Birivuga ngo idashobokera abana b'abantu, ku Mana birashoboka. Rero uri kuradukirana no munsi cyo dufata umwanya wo gusenga. Muri umwanya wo gusenga tuzakugira mu mice ishika kuri 4. Umuco wa mbere tuzagusengera abantu, tuzagufasha abantu mu isengesho, abantu bifuza ubuzima bwabo Kristo. Ubuzima bwawe umaze kubuha Kristo, wawemeye umugize umwami, ubumwemereye ko ari wagushoboza, ko ari waguha inkomezi, ko ari waguha intsinzi, wowe wenyine ashoboye gutsinda urupfu na kuzimu. Bisigura yuko ubushobozi bwose n'ubwiwe, nta kintu kimwe kimunanigira. Kabiri, tuza gusengera abantu ko baradukurikirana bakijijwe mugabo batakaje intege. Ubunye batantege bafise zo gukorera Imana, batakaje ivyizigiro. Uno munsi basa n'abantu bamwe bari mu bibazo, abandi bameze nabi. Tuza kubasengera abagira gatatu, tuza gusengera abantu bafise ibibazo muri rusangi. Ugira kane, tuza gusengera abantu bafise ingwara. Rero muri no mwanya reka duhe uno mushitsi wacu afasha abantu batarizera kizamo bwabo, hama acana afasha n'abandi. Undi muco ugira kabiri wundi afashe abantu ko baradukurikirana bari mu bibazo, bakijijwe bariko baragwa, ariko biva mu badendebukiwe. Ego dusenga musabe ni utarizera Yesu Kristo, ugire just y'ukwizera. Ushobora kuba uri mu cumba, ushobora kuba uri muri saro, ushobora gufukama tugasenga. Ngira nkubwire ko Dawidi yanesheje kora ko ari ubushobozi bwa mpwemu yera bwamushoboje. Hama uwo mpwemu yera abizige Yesu Kristo acamubaha. Hama abacitse intege muri ko murasubira inyuma, Kristo arongera akaduhagurutsa. Reka dusengane, wize Kristo aragushoboza. Dusenge. Mana, ndagushimiye kubw'abantu bari kwaradukurikirana. Ndagushimiye kubw'umuntu afashe ingingo yo kuvuga ngo ndashaka kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mana, ndakwinginze umuhe inkomezi. Yewe muntu, ndashaka watura uvuge ngo Kristo Yesu ndakwakiriye, ndakwizeye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Nyandika mu gitabo c'ubugingo, umpe mpwemu yera, umpe n'inyota gukunda ijambo ryawe, maze umpe gushishikara ibyo kugororoka, ungire umuja w'ukugororoka kwawe. Mana, urakoze, ndagushimiye kuri abo bantu bose, ubududu ubushobozi bwa mpwemu yera ubahe kuba mu ijambo ryawe. Ndasengera abantu bacitse intege bariko barava mu gusenga, bariko barasubira inyuma. Mwami, ongera ubambika ubushobozi bushasha. Jambo ry'Imana yavuga ngo abitezohora bazokoma biyubura mu nkomezi shasha, bubure mu nkomezi zawe Kristo. Bambika ububasha, nutume bahaguruka, baba umuco w'isi, baba umunyu w'isi, baba abantu bazana umunezero, batanga ico isi itoshobora gutanga. Ni wowe Mana dusabye kandi twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nko nakunda bivuga, ushobora kuba dukurikirana no munsi bwa ukaba hari ibibazo ufise, amadeni, kuraburanywa, hari ibintu byinshi ufise, cyangwa uri kuri dukurikirana ufise ikibazo ahantu ugwaye. Badufata umwanya wo gusenga, hama wizere. Yesu yabwiye Marita namwe gusa, nakubwiye yuko nubizeza ko n'ubwiza bw'Imana. Nawe muno mwanya ni wizera zo ko n'ubwiza bw'Imana, ni wizera uraza kubona Imana ikugenderera igukorako, uraza kubona Imana igukiza, ikubohora, igucira inzira, kuko ari yo yonyene bishoboye. Rero nagomba dufata umwanya gusenga. Data mwiza, ndakwese abantu bakora dukurikirana, Data mwiza, ndasengeye mwa muntu wese akara dukurikirana mwami afise ibibazo, Data mwiza, ashobora kuba mwamara amadeni afise mwami, ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo umucira inzira, Data mwiza. Mwami, ni wowe ushobora kumurira ino myenda afise mwami, hamukamuhanagura amarira ariko ararira, Data atabona imbere n'inyuma. Nimba mwami washoboye guca inzira mu kiyaga gitukura, abanyisirayeli bakabona inzira ahatari inzira, no kuri uno muntu mwami ushobora kumucira inzira, Data ndasenzera umucira inzira, Data ndasenga umuntu wese akarangukira nawe wese mwami
arabafise amadeni, arabo abarenganijwe, abari mu manza barenganijwe bashaka kurenganurwa mwami, ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo uri karangurukirana wese data mwiza, umurenganurure, umucira inzira hatari inzira. Urakoze data mwiza ko mugiriye neza mwami, ndakoresa nawe karangurukirana mwami bagwaye data mwiza. Ijambo ryawe ravuga mwami gumisha ngo twakize ingwara data mwami, ntituko turakira ubunyene ariko n'igikorwa wakoze muno mwanya twakira igikorwa wakoze data. Ndasengeye no muntu karangurukirana mwami ufise umutima mwami guma wiruka, ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo yakira gukira ari karangurukirana data mwiza. Ndasengeye mwami n'uri karangurukirana mwami afise mwami maguru avyimbye data, ndasenze data mwiza ano maguru mwami avyimbuke mw'izina rya Yesu Kristo. Uwabara mwami giti cy'umugongo ndasenze nawe nyene buno nyene yakira gukira mw'izina rya Yesu Kristo mwami. Ukorora kababara ndasenze mwami ubabare bwose buzimangane. Ufise ingwara ariyo yose mwami yo mu maraso mwami, ndategese mw'izina rya Yesu Kristo iyo ngwara iveho, iyo ngwara izimangane, yakira gukira. Ugwaye diabete yakira gukira, ugwaye mwami ibivyimba vyo mwibere n'ivyo munda ndasenze yakira gukira mw'izina rya Yesu Kristo. Urakoze datameza kubugendereye, datameza kububohoye, urakoze datameza ko batahuye mwami ko atawakwizeye mwami azogwa n'isoni. Urakoze datameza ko ngiye kumva inaye kuri Imana igira neza, kuri Imana ibohora, kuri Imana ikiza, kuri Imana icinzira hatari inzira. Tubisene tuvyizera mw'izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndize yuko uno mwanya wabaye umwanya mwiza, ngomba mbwira umutumire wacu agira akajambo kanyuma avuze. No babwira ngo mwizigire Kristo, mwizigire Imana ibahamagara, muzokoreshwa iby'ubuhizi kandi namwe muzoba abahizi. Amen. Rero naho gutamba ikindi kiganiro nk'aya mango ukaba ufise umutwaro utwandika izomero zacu munsi, ukaba ufise nayo ntaye igihe twako turasenga hari icyo Imana yakoze, cyangwa igihe twako turavugana n'amajambo ijambo ry'Imana hari icyo Imana yakoze, utwandike kuri nimero zacu munsi nkuko nkunda kubivuga. Tumaze kuronka abantu benshi batwandikira batubwira yuko bakize ingwara, babuhose, Imana yabarihiye amadeni kandi babonye Imana ikora ibikomeye. Rero ukaba uri muri bo utwandike kuri izo nimero udushingire naye nawe utambika ikiganiro nk'aya mango. Imana ibane namwe. Amen.